Ivyo urabishoboye ngo ufate neza abantu ntavyuzi wiberega wenyene gusura tuje asamye ufite neza abantu bandi ivyo kurambira sinato nibiki mera kukibazo kuva aho ngiriye ikibazo kubera iki SAMIA wamufashe nabi SAMIA kuva aho ngiriye ikibazo kubera iki SAMIA utigeze gufata neza namufashe nabi gute yakubwiye ko ntiyajyana ntiyarizi uri kurambaza ngo kujya ngo nivyo bitirabizamo umunezero Jindi kunda kubaza igituma uri kurambaza ibya SAMIA hari icyo wasanze yabaye mbere urazi SAMIA agaciro asigaye afise muri ubu niyo rero uceye ko wewe niyo wari urimo kwicara ko nkubwire sindakumvise neza uvuza ngo afise agaciro kasumba kuva yanga ndagusubiriyemo nti iyo abawunzi agati icyo SAMIA ari nuko ntiwaguruka ngo uri kurandara umbwira sheri kujya sindi ko ndatangura neza ibintu turangiza sindi ko ndabyumva cyahasi ugomba tureye njye nawe aho ubunyene niko ndavuga ubunyene koza haguruka byukuri wari byo haguruka ni kirundi niko ndavuga haguruka mwana yacu mva mu maso Sawa mabyaye amakuru y'imezi ndabona uratagasa umeze neza wari wamwibyo wabise cyagiye uza kumbwira amakuru y'umugabo sinasubiye kukubona erega amaze iminsi ndagutelefona hashaka uvuze tuyage ibibazo mfise ngaho urazi kuri umugenzi kuva kera maze iminsi ndagutelefona hamwe ntiwitabe nkumva ndababaye maze iminsi ibiri ku muriro bishigorana shaje maze iminsi nasinziriye maze iminsi mu bibazo burya umugabo yaraje ndishima ngo umugabo araje kumbe sanga mu urugo rwarahetse hari umukobwa abanganye wanjye sinzi ko umaze kumubona ni umukobwa nakiriye nyene araza ndamufasha umwe yakwakira cyagiye sha urya mukobwa yankoreye ntuzopfe wakira umwana w'umukobwa mu rugo rwawe uzovuga ngo rwisamburireho nyene umukobwa naramwakiriye ameze nabi atakintu na kimwe azi atakintu na kimwe afise ndamwakiye ndamusirimura ndamwisirimurira urazi ubaho bigeze umugabo nta kintu nivuga mu rugo ijambo ryose ubu ni umukobwa ejo umugabo yarankubise byagenze kugera ubu mugabo nibanga urazi ko uri umunyamabanga wanje kugera ubu dukeka ko afise inda y'umugabo wumva ngiye kuba uwande
ngiye kuja muri runo rugo bizogenda gute Esa na pe niyo bigeze ejo umugabo yarambitse ibi byose yarateruye yasanze ngaha nariko nditegura sinzi yo nagombanje no kugenda sinabaye nkigenda ndagira munsi mbonye yongeye kuja sinzi ko nzovyihanganira tuzobana mu nzu turi abagore babiri bizoshoboka ibibazo sinzi yongeye kuja kabisa none wowe kugira uwembereye hirya kuja mu rugo vyo byakugendeye gute nabaye umufasha akiza bati wamenya ko yari gusiri mu kamere kuki navuga ati ndatomboye narose umukobwa tubana nze ndasiga ngaho ko nawe bafite akazi kenshi azoza aramfasha sinamenya abagabo bubu nawe ko wowe umwaje nawe ndatomerega umwe yisura yiwe namengo ngo atabonye yisura irabura kumega umukobwa mega abona kuri none umva muri iki ko mbona je byose byamaze kunyobera umugabo yamaze guhinduka byose aha mu rugo nabuze icyo fata nico ndeka muri iki ndamwirukana n'indonda ubure ko byagenze uko ntuva ngo umugabo arakwica uhitamo hari n'indamwirukana umugabo aranyita utamuca kubwira shareke ko n'ubundi niyo guma ngaha mana ibandanye babirebire rebe udosanga rwa rugo arugariyemo wowe ucusoka nawe aca guma ngaha aho muri kana kirikana ndasamara ukere ubone hamajenda kiye bye urakoze turakubwira uko byagenze ninagira ubuntu bwishara bikambira mu nzu yego sawa ni kumwe ntawe ubuhinga ejo nyene ndaje hari igihe umugabo yosohoka ejo ndashinda bikwambere sawa ibyo musi mwiza nawe ugira urugendo rwiza yewe ibintu ni byiza cyane reka ndashimira none hama byagenze gute reka si ibyo kuvuga Audrey ni kuvuga ujya munsi bantwara jena nijye kura muntu hepfo y'ikaburimbo ajya hepfo yo ku bucuti ndiko ndamanuka nyene ndi muri marshi isanzwe nagiye mbona imodoka inatiri imbere ndabona abatipe ntazi ntazi nta n'umwe bifitanye ibifu namwe bifitanye nayo nabo mbona baramfashe barantwara mbona barankubise kuja kwingoma y'abaportifera hewe njyanizi wibonere bamwe bangize reka baratswe aho sinzi ico nzira sinzi ngora ikibazo nateje nta ngora nimwe cyo ndabwana n'abantu none wumvise bakwakiritse cyane urazi ko atamizo bari yego nukuvuga nakubitwa ntumva nizo ariko arambwiye kuko bari bafunza igitambara mu maso uku bacafatana n'amatwi ebane nani mana jene nagize ubwoba nibaza ko yadije uruka gukora aha navuga ati nanjye ndashikiriwe gushikisa hano ngo nako nakubwira ko nawe numva ndiyumvira nkabona ko sinomenya bari ariko biratahuka nuko ko bo barabara basoma kuko ya telefone ya iPhone nayo ifise urayizi ndayizi none ifise n'amadolari ashika nk'amajana 3 mu mufuko bara ndakubije ukuri nta kintu cyo basigiriye umutima wonyene nanjye numva ko bawakije gutwara no bazo bana mezuku bazo bana mezuku oya sikuvugisha nuba abo ni babashonje nyene bo mwibarabara barabukona umuntu yiyambara amarero azi ko boss nawe nyene yatubajije iminsi y'akazi yego kandi urazi bagize ikibazo raporo nyinshi utarakora urako nakize ndize ko ndosiko hari na raporo nigeze kuzana ngaha muhira cyasanga siburi wayasiga hari umukobwa araho okay ndaza kumubaza nta kibazo sawa ndaza kumubaza nta ngorane ushobora yahaye umukobwa yitara SAMIA abangahe wanje nyene byo shaka barabonye ko umugore siho yagiye ku kazi none wa mungu sawa bijyana na maninde ikindi kintu yamahera twanyuza ko nakubwiye dose ikamanga ndifute mugana giye mu mashini yose nacura none ubona wote ko utakane ko umuntu wayifunga ijana hifati ijana hifuse wowe urakubira bajyana ejo sinarabira oya nukuvuga nakubwiye muri ya application dufise narabifuse ariko hari ahantu bita muri Corbeille
ndiba ko ntagiyeho ndabifute ariko ntugire ubwoba nta muntu n'umwe ariho aja muri korbe mace kwa biriyo kuko ntibabihutira. Ikibazo ho kiri ujya mu secretary wa Diane agomba kumenya ibintu byinshi mbere nagize ubwoba kari ibyo babyana go kwezi. Oya sivyo kandi Diane nta nakimwazi ntugire ubwoba ndakuremeshe. Umviriza sana ndacari mu torambo ndabizi sivyo ndabizi nari ndashaka kugira umugore nitwe papa Lesi ndabyifuza ko kimyaka yanje yose yohera ntabishitse ko ndi mu mpinga dufise ubwenge kandi tuzobukoresha nko Imana yaduhaye rema sana kaje karibu kandiwa kumwe gusabira ejo uyaranje gufuta oya ndetse n'icyo urazi ko kazi tutanda samaya ni nusingo sizeye na ven tuzotwashitse tukara mu situation yose. Oh no problem. Okay, sawa. Hakuna shida. Nzabikora brother. Sawa mesi. Uko urugendo rwiza. Yego. Sawa sawa. Samia. Wichelewa wewe mabuchi. Ese ndakwibaritse. Kuba mabuja kisari. Umbiza nakubwira. Ubu nyene mpari rimwe kabiri gatatu watotwawe hanze. Sindagushaka gusubira kubona ngaho. Aho utagira umutima. Ubu nyene sinshaka gusubira kubona ngaho mu rugo. Ibyo uravugiye yohe. Ibyo uravuga biri mu cyumba cy'uwawe ndahabona hera twari byo umunyamusohoka mvire. Navuze kaguruka usohoke umvire ugenda iyo wajuka. Nahuze handangire narayi. Kaguruka narayibagiye ni byinshi hanze. Navuze rimwe kabiri gatatu hanze. Va hejuru wambere cyane. Ukirika mukobwa ugenda uri gusa. Ndiko ndakubwira utoro duhuza ugende uriko wawe. Nizo wambaye ndazikukura. So kuri gusa. Okay. Umugabo tumubone umugore tumubone. Uragenda ugenda. Nshinzira ngenda. Uragenda ugenda. Ushaka kumbona? Kuko barakubona. Haguruka. Haguruka ngaho. Haguruka. Hakugusha. Ngenda ngenda. Icyo nabwira nibyo turinga nuko. Igabumviriza. So kumvire mu rugo. Kunete yawe so kumvire mu rugo. Niko ndekura ndakwinginze ndekure cyane. Vira mu rugo haguruka. 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 Nibi. Mama nibi. Umviriza nakubwire ko hari no munsi umukobwa ntashaka gusubira kubona ngaho mu rugo. Asohoke. Nanjye mvuze nti rimwe kabiri gatatu hanze. Inde jewe cyane. Wewe nyene nakubwiye ntuzi nicyo ari uyu. Urugo nuko wanje nasohoke. Ofisi iki? Ofisi iki ndakwereka? Ofisi? Ndakwereka. Ndiyo. Nizar kebe nako hapo. Nizar kebe. Tora. Ndamgiye ntuzosubira kunokana ngaha. Ntuzobya gute? Kandi ngaha. Kandi.